turakengurukira cyane leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ku magara y'abantu bwo burara budasinziriye ntibutora itiro kugira ngo amagara y'abantu agende neza. Naco gituma kica kiza nibihara bisanzwe nibihara bita variole du singe babona kigiseruka ubushikiranganje bwari bwabibonye nka nkama niho bwaca butangura rero gutera kamo ku barundi bose yuko nyabona hari kiza cyaduteye burongera ko buravuga bati ico kiza gitera gutya na gutya na gutya. Noneho hariho nibimenyetso avuze ibimenyetso nko kumene ku mutwe ibimenyetso nko kuhurira ibimenyetso kuma mu muhogo nko kubabara mu ngingo zose baravuga bati ivyo rero mu kuvyikingira no gukaraba ugakaraba n'amazi meza ugakaraba n'isabuni hanyuma ndetse ukanirinda gukora ku muntu agwaye canke gukora ku bikoresho yoba yakoresheje. Aho rero cyo duhamagarira abarundi bose atanumwe avuyemo gukwirikiza izo mpanuro twahawe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu. Bakunzi bisamirizi agaseke hamwe ni televiziyo agaseke turabaye ikaze mu kiganiro tuyabungabunge ikiganiro kivuga ku magara y'abantu. Uno munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kintu kijanye n'uburenganzira bw'umugwayi. Mbega umugwayi afise ubuhe burenganzira kwa muganga? Umugwayi ategerezwa gufatwa gute na muganga? Amategeko avuga iki iyo tuvuze yuko umugwayi akingirwa gute canke umugwayi yarenganijwe arenganurwa gute arenganurwa nande? Rero mu Burundi naho ayo mategeko arakora kugira ngo duce ijya nino ibijanye n'amategeko y'abagwayi. Twari twifashishije uno munsi umutumire Pierre Nindereye arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abagwayi mu Burundi. Akaba agiye kutuyagira uko vyifasha hano mu Burundi n'ingene muri iryo shirahamwe bariko barakora kugira ngo ico gisata c'amagara y'abantu uburenganzira bw'umugwayi gitera imbere. Twagomba rero tubakire karibu mu kiganiro tuyabungabunge. Murakoze cyane kutwakira mu kinyamakuru agaseke. Nkaba nkuko mubivuze nitwa Pierre Nindereye abanserukira imbere y'amategeko ishira hamwe riharanira agateka k'umugwayi APPDM ubuzima nikatihabwa. Imbere yuko ngira icyo mvuze nagira mbanze kwifuriza imisuhuko abagwayi bose bari ku gitanda c'ibitaro eka n'abagwariye muhira bose ndabifuriza ko bogira imisuhuko. Rero kuvyerekeye agateka k'umugwayi agateka k'umugwayi ni nk'agateka kazina muntu muri rusange kuko ikiremwa cyose kivukana agateka. Rero n'umugwayi arafise agateka kiwe mu kwivuza. Ivyo navyo bikaba biheruka kwemegwa mu bitabo bibiri. Hariho igitabo kimwe cakozwe n'ubushikiranganje buri kumwe n'abandi mu byo basanzwe bakora mu buzima bwa misi yose harimo guharanira agateka k'umugwayi n'ishirahamwe APPD muri rimwe harakozwe igitabo kirimwo amateka n'amategeko akingira abagwayi. Igitabo ciswe muri rurimi rw'ifaransa Recueil de descriptif des droits des bénéficiaires de soins et services de santé. Mu nyuma yaho harakozwe n'ikindi gitabo coco ni itegeko. Iryo tegeko ryahavuye rica no muri leta. Nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi cacu ciza araheza ararishirako umukono. Hari igenekerezo rya 16 ry'ukwezi kwa mbere mu 2024. Iryo tegeko rero riza rishiraho amateka n'amategeko yerekana ingene abaganga abavuzi muri rusangi eka abakozi bo kwa muganga bose ingene bo kwigenza mu kuvura.
iryo tegeko rero risanzwe rifise ryoryo n'akabirya akabirya mu gice caco ca nyuma mu gice c'iryo tegeko ca nyuma harimwo n'ibihano mu gihe abaganga canke abakozi bo kwa muganga boba bigenjeje ukutariko rero muri ivyo bitabo vyose ivyo bitabo vyose bibiri kimwe cerekana aho agateka k'umugwayi gahera muri ico gitabo rero kikerekana neza mbega agateka k'umugwayi nakahe amategeko n'amabwizwa agenga umugwayi nayahe muri make ndashobora kubabwira make harimo nk'itegeko aho umugwayi arekuriwe kuronswa inkuru zose zijanye n'ubugwayi bwiwe cyo twokwita droit à l'information sur son état de santé akabamwo n'itegeko nkumbure abaja kwivuza batari bazi itegeko rishobora gutuma umugwayi yitorera umuganga cyo twita le droit au choix umugwayi arafise kuvuga ati jewe nivuza umuganga mvura nuriya nk'umuganga akamwanga akavuga ati je nkeneye uyu kwa nk'umuganga muga mu gihe aje yishakiye umuganga wenyene ategezwa guhabwa uwo muganga wenyene yifuje mu gihe umuganga yifuje atahari umuganga ahasanze aramubwira ati umuganga mwifuje sihari ariko turashobora kubavura ariko mu gihe avuze ati sinivuza nta burenganzira bafise bwo kumubwira bati utegezwa kwivuza muga muhungu mu gihe basanze aremvye baramubwira ingaruka mbi zijanye nuko kwanka kuvugwa ariko umugwayi arafise uburenganzira bwo kwitorera ivuriro yivuza ko akitorera n'umuganga ashaka kwamuvura mu mategeko twovuga nk'itegeko riha uburenganzira umugwayi bwo kumenyeshwa ukategezwa kuvugwa nk'akarorero umuganga ategerezwa kubwira umugwayi neza mu rurimi umugwayi yumva ingene amagara yiwe ameze imiti aja kumuha uko aza kuyifata uko inyuma y'iyo miti ingene aza kwigenza ico ni kiganiro rero bategerana bakubwirana n'umuganga ni nkuko navuze yuko afise kwemera umuganga canka akamuhakana ni nkuko n'umuti umugwayi arashobora kuvuga ati uyu muti ntawumfata muga muri ico gihe umugwayi ategerezwa gusigurirwa neza mu gihe yogira ingorane zo kwa muganga akagira ingorane avuye kwa muganga bamuhaye umutaka wanka ategerezwa kugenda yabisiguriwe byaba na ngombwa uwo muganga arashobora guca amusinyira urupapuro wemeza yuko yamuvuye ariko yavyanse mu mategeko umugwayi kandi arafise uburenganzira bwo kwitorera umuntu akwirikirana ubuzima bwiwe mu gihe atagishoboye we w'amagara amugoye adashobora nko kuvuga muri ico gihe uwo muntu twamwise personne de confiance uwo muntu rero arashobora gufata ingingo iyo ari yo yose mu mwanya w'uwo mugwayi nk'akarorero ni nk'igihe nk'umuntu ashobora kuba ari ayagwaye nk'ingwara ari nko muri koma canke nk'umugore bariko baragirira cesarienne ni mu gihe we nyene uwo mugwayi atagishobora kwivugira ibijanye n'amagara yiwe muri ico gihe haca haza umuntu bita personne de confiance ariko ni nko mu gihe umuntu adashoboye abo twita les incapables majeurs bajya tuvuga ko batafise ubwenge buba bukwiye nabo nyene ni ngombwa bagira umuntu aja kubafasha kwivuza nico kimwe n'umwana we ntituvuga tuti ni personne de confiance ariko ni umwe mu bavyeyi biwe ategezwa gukurikirana ubuvuzi bwiwe mu bindi mu gateka k'umugwayi umuganga kirazira yuko ibanga ry'umugwayi rija habona secret professionnel cyangwa icyo twokwita la confidentialité droit la confidentialité ibanga ry'umugwayi riguma hagati y'umuganga n'umugwayi
ni naco gituma mubona iyo umuntu agiye kwa muganga umuganga ategezwa kuvurira umuntu ahantu hihishije mu cumba cugaye neza nta wundi muntu aza kumviriza ico kiganiro kiri hagati y'umuganga n'umugwayi kiretse wa muntu twavuga mu personne de confiance arashobora kwinjira mu gihe umugwayi yumva yuko nko mu minsi kwirikira ashobora kuremba ntashobore kuba yivugira naho yoba ari umuganga mugenzi we ntashobora kirazira mu gihe umuganga ariko aravura umuntu ko ari nk'uwundi muntu agenda kubumviriza niryo banga ry'abantu babiri umugwayi kandi arafise uburenganzira bwo kuganira n'umuganga bwo kumusigurira na wenyene ingene amagara yiwe ameze nico twokwita droit au consentement hategezwa kuba kuganira hagati y'umuganga n'umugwayi kuko burya umugwayi niwe nyene ubuzima bwiwe niwe nyene amagara yiwe niwe acteur principal w'ubuzima bwiwe ninaco gituma ingingo zose umugwayi yifatiye nta muntu numwe abwo kuzihaririza kuko gusa ashobora komererwa nabi kubera ingingo mbi afashe muri ico gihe muganga aramusigurira neza akamubwira ati burya izo ngingo ufashe si nziza ushobora kugira ingaruka iyi niyi rero kubera izo mvo je nibaze bingarukeko genda usinyeye runo rupapuro rwerekana yuko ari we wavyiyemereye muri ico gihe umuganga arakurekura ukagenda iyo ushaka bisigura yuko umuganga naho yobabona yuko uza gupfa adashobora kuguforsa ashobora kuguhatira yuko we wemera yuko akuvura kandi utabishaka umuganga twavuze yuko umugwayi ari we nyene ubuzima bwiwe ico umuganga akora agufasha niki nukukwereka ingaruka mbi y'ingingo mbi we wofata kandi amaze kubona yuko ushobora kuremba cyangwa n'ubuzima bwawe bwahera nico gituma ategerezwa kukwandikisha umugwayi akamubwira ati burya wewe ingorane zizokurikira nizi rero umuganga nta bubasha na bumwe afise umugwayi bwo kumutegeka ivyo amukorera nk'akarorero dufate nk'abantu babagwaye nk'amadiyabete bakabona yuko muganga akabona tukuguru kwaboze reka ndaguce mu gihe aramutsi aguciye umugwayi atabimuhere uruhusha arafise ububasha bwo kumwitwarira kuko yakoze igikorwa batumvikanye yagize igikorwa umugwayi atamusavye naco gituma rero muri ca kiganiro ategezwa kuba ukumvikana umugwayi akavuga ico yifuza n'umuganga akamubwira ingene bitegezwa kugenda rero iyo ni droit y'umugwayi droit au consentement ni nkuko umuganga mu mategeko mashasha muri cya gitabo twavuga iyo umuganga afashwe akoze ikosa agakorera umugwayi ikintu kikanatuma yitaba Imana muri ico gihe umuganga mu gihe vyagaragaye neza ko yabikoze abishaka bigatuma urupfu ruboneka rw'umugwayi muri ico gihe ya mategeko twavuga cyo muri cya gitabo arahanwa uwo muganga ahanishwa igitabo ahanishwa itegeko iri itegeko rya 81 cyo muri ico gitabo rivuga yuko aca yirukanwa mu kazi hanyuma dosiye yiwe ikabandanya mu butungane icyo twakwita dosiye penale mbega aha mu Burundi ibi byo kubahiriza agateka k'umugwayi mu by'ukuri mubona birakorwa agateka k'umugwayi karubahirijwe mwishira hamwe mubibona gute mubona agateka k'umugwayi mu Burundi kifashe gute agateka k'umugwayi mu Burundi muri rusangi karahari ariko ingorane ihari imwe nuko abagwayi baba n'abavuzi
ntibaramenya yuko hariho amategeko akingira umurwayi. Iyo rega kiba ingorane n'ababikora ugasanga babikora mu kutamenya, bigatuma nkumbure kagateka k'umurwayi kashobora gusinzikara bitumwe nuko habaye kutamenya haba mu baganga canke hakaba no mu bavuzi. Ni naco gituma ko tugira Imana tunakengurukira na leta y'u Burundi yoyo yemeye gashiraho amategeko ibicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu, bagashiraho ajya amategeko. Birekenewe rero ni ngombwa yuko twosimbira ku rundi rwego rwo kuyamenyekanisha abantu bose, baba bavuzi, baba abene gihugu, baba bagwaye, bakamenya yuko amateka n'amategeko mu byo kwivuza yuko ahari, kuko arahari, yaratewe n'umukono na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi. Mbega mwishira hamwe riharanira agateka k'umugwayi, hari ibyo musanzwe muri ko murakora kugira ngo mukingire agateka k'umugwayi mu by'ukuri, kandi birumvikana yuko nishira hamwe rikorana na leta kugira ngo agateka k'umugwayi kagume kubahirizwa mu Burundi. Mbega ni muri ko mukorana gute, ni zihe ingingo n'ibihe bikorwa biriko birakogwa kugira ngo tuteze imbere ico gisata c'agateka k'umugwayi? Mu bisanzwe ishyirahamwe ABBD mu buzima nikatihabwa ishyirahamwe ryemewe imbere y'amategeko. Kugira ngo ishyirahamwe ryemererwe riba rifise ihangiro. Muri ico gihe ihangiro baragenda bakerekana mu bushikiranganje mu byo bujejwe hari okwemerera amashyirahamwe. Ishyirahamwe rero ABBD ryaremerewe mu mwaka w'2010 hari tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu. Aho mwumva rero yuko leta y'u Burundi yari yemeye gutangura gukorana n'ishyirahamwe ABBD. Nabyo mu byo byari ishyirahamwe ryo mu ihangiro ryaryo kwari guharanira agateka k'umugwayi. Ubu rero bimeze gute? Tumaze kuhabwa ubwo ruhusha, twaciye dutangura gusesangura turabe yuko hari amategeko agenga abagwayi mu Burundi yo bahari. Muri ico gihe twasanze ku vy'ukuri amategeko atarabaho, ariko Uburundi bwisunga amategeko mpuzamakungu, Uburundi nabwo bwashize ko umukono, ayo mategeko niyo yakora. Mugabo twese twaciye twihutira tuti mbega yemwe aha mu gihugu cacu hoho niho amategeko nyene yo ku gihugu cacu akingira umugwayi. Niho twatangura rero guca hirya no hino, turagira n'Imana dusanga ubushikiranganje nabwo mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu nabwo burashashaye yuko amateka n'amategeko yobaho mu Burundi agenga umugwayi. Twaciye twiruka kugira ngo turabe yo twokora uburyo kugira ngo ayo mategeko abeho. Tubifashijemo n'ishyirahamwe Memisa Belgique yaremeye iratanga ubwo buryo, ayo mategeko aragenda arandikwa neza, araca mu nama shikiranganje, hanyuma umukuru w'igihugu araheza arayemeza. Ubu rero nayo mategeko turiko turavuga rero dushaka yuko twifuza yuko akora. Ivyo biri mu bintu rero mu vyo shirahamwe ABBD muzima nikatihabwa yishimira ico gikorwa kimaze gushika, kurumva yuko imaze gutuma yuko haba ihinduka mu bijanye n'amapolitiki yo kwivuza. Ntiryahagariye ngaho ryaciye itangura kwigisha ivyo bijanye n'amateka n'amategeko haranira umugwayi. Tutanguye twahereye ku yandi mashirahamwe yitwaho nk'umugwayi, dufatiye nko kuri Croix Rouge. Croix Rouge ni ishirahamwe ryamana n'umugwayi hafi. Dukorana kandi n'amashirahamwe yo kuvuzanya, ayo twita ama mutuelle communautaire de santé, n'abantu bashira uburyo hamwe kugira ngo bavuzanye nabo n'abantu bamahamande y'umugwayi. Twaciye tuvuga tuti reka barero abari twigishanya bo bamahamande y'umugwayi bashobore kumenya no mategeko ashigwe mu ngiro neza, kugira ngo ashigwe mu ngiro abantu bayamenye. Nitwahagariye ngaho ya mashirahamwe atatu yaciye agira urunani iyo twise synergie, turagira amakomite yo mu ntara y'abo mashirahamwe atatu twavyise komite provinciale tripartite nayo mashirahamwe atatu, ABBD muzima nikatihabwa Croix Rouge n'ama mutuelle yo kuvuzanya.
tuca tubashira ayo makomite rero no munsi twarayigishije abo bantu ayo mashiramwe atatu yarize ibijanye n'agateka k'umugwayi uno munsi ayo makomite arikaragira arikararaba yuko ubuvuzi bwifashe neza aho batumbereye ayo makomite akaba ari mu ntara no munsi 8 harimwo intara ya Bujumbura intara ya Rumonge intara ya Bubanza intara ya Muramvya intara ya Gitega intara ya Karusi intara ya Muyinga n'intara ya Kirundo ayo makomite rero no munsi ariko arakora kandi uko amezi 6 ahera baratanga raporo y'ingene ingene agateka k'umugwayi kifashe raporo ya mbere iramaze gusohoka twaragize n'Imana ivyo gihe raporo turanayishikiriza mu bo basanzwe bari mu gisata cyo kuvura wari umunsi mpuzamakungu waharanira umuvuzi Journée internationale de l'infirmier icyo gihe n'ubushirankanje niho bwari iyo raporo turayiza turayipresenta turayerekana barabona yuko hariho uruhara urugendo rukiri rurerure mu kumenyesha agateka k'umugwayi muri iyo raporo ikigarukamo nuko baba bagwayi baba bene gihugu ayo mategeko ntayo bazi ntayo baramenye umugwayi rero mwavyumvise yuko arafise uburenganzira arafise amategeko kandi amukingira mwishira hamwe ABDDM ubuzima nikatihabwa hari ivyo bariko barakora kugira ngo ako gateka k'umugwayi kabandanye kubahirizwa umugwayi yivuze kandi avugwe yakigwe neza ahabwe n'amakuru amwerekeye rero nagomba dabibutse yuko kandi turi kumwe na Pierre Nindereye arongoye ishira hamwe ABDDM ubuzima nikatihabwa ishira hamwe riharanira agateka k'umugwayi rero twashaka kubaza mbega iyo bishitse umugwayi akarenganwa ayo mategeko ako gateka kiwe agasanga kahonyanzwe yiturande abigenza gute riho gitabo kirimo amategeko yereka abaganga ni nk'umurongo ntarengwa ku baganga ni code d'éthique de déontologie des prestataires de soins services de santé yerekana neza umurongo ntarengwa ku baganga birashobora gushika rero aho umuganga usanga nkumbure vyamugoye basanga arakoreye ikosa umugwayi muri ico gihe umugwayi arafise uburenganzira bwose bwo kuja kwitwara mu gihe vyagaragaye neza yuko umuganga yakoze ikosa ivyo navyo birategekanijwe muri ca gitabo umugwayi mu gihe yicuze ko yarenganijwe aragenda akabivuga aho uwo muganga asanzwe atwarirwa muri ico gihe baca bahamagara urwego rw'abaganga imwe twita ordre des médecins iraheze ikaraba gasuzuma neza kw'iryo kosa ryavuye ku muganga muri ico gihe ordre des médecins ubwo rwego rw'abaganga ihuriro ry'abaganga baraheza bo nyene bagaca bavuga bati umuganga naka yakoze ikosa nahanwe muri ico gihe ashobora guhanwa kubiri barashobora gusanga ari kosa rishobora guhanwa ku kazi rihanirwa ku kazi ahakorera muri ico gihe baraheza bakamuha ico gihano kijanye n'akazi kwaba kumuhagarika mu kazi ikiringo c'ukwezi kuko muri ivyo bihano bariko bashizemo harimo guhanwa guhagarikwa ikiringo c'ukwezi hariho guhagarikwa ikiringo c'amezi 3 hariho kwirukanwa burundu ariko ntimwumve ngo igihano cyo guhagarikwa nk'ukwezi kumwe ngo umengo ntibo bamuhanye burya nk'umuganga yumvise ati ndahanywe nzomara ukwezi kose ntagiye kuvura n'abazombona bose bakavuga bati ujya muganga yarahanywe kubera ikosa ryo gukora nabi ico gihano ni gihano kikumye cyane ku baganga nico gituma rero abagwayi abene gihugu bose bategerezwa kumenya aya mategeko bategerezwa kumenya ibiri muri iki gitabo yise ino code yerekeye abaganga n'abakozi bo kwa muganga bose yego bisigura yuko umuganga iyo yabishitse bagasanga byamugoye akarenga amategeko bamuhana bivanye n'ingaruka zabaye ku burwayi canke bivana
n'itegeko yarenganye. Ibihano ni bibiri. Hari ibihano twokwita administrative, ni bijya bihano nyene aho ukorera wakoze ikosa baguhana mu kuguha iminsi utaja ku kazi, bijya n'ibihano bita administrative. Hari n'igihe rero basanga iryo kosa naryo nyene rija mu vyaha, nk'akarorero wakoze ikosa rituma ugwa mu caha, nk'umuntu yapfuye, murumva muri ico gihe ni penale. Muri ico gihe haraba ico gihano administrative bakakwirukana mu kazi, hanyuma code penale nayo nyene igacikora akazi kayo bijejwe nk'uko nyene hari umuntu yapfuye. Muri ico gihe umuganga niwe aza kwishura. Hari nk'igihe nk'umuganga ashobora nko gukora ikosa bagasanga iryo kosa nk'umbure ryabaye ariko ntiryabaye kubera we. Amakosa arashobora kuba bivanye n'aho ariko arakorera. Nk'akarorero bagiye nko kuri centre de santé, harashize nk'umuvyeyi ategezwa kwakira umuvyeyi, amatara agacika. Nko mu ico gihe amatara acitse, aba ngombwa kuguma abandanya afasha uwo muvyeyi, mugurumva yuko ko yari kumufasha amatara ari karaka, sikaja kumufasha amatara yacitse. Nico cika cyose kibi nubwo atavyo twifuza, murumva ko iryo kosa yego ryakozwe kubera umuganga ariko aramufasha, mugurumva ko ritamuvuyeko. Nico gituma rero tuvuga yuko ordre de médecin iteza gusuzuma neza mbega iryo kosa ni kosa ryo kwa muganga, ni kosa ry'umuganga. Muri ico gihe rero baraheza bakaraba ikosa uwo ryaguyeko. Mu gihe basanze ari kosa ry'ivuriro, muri ico gihe ivuriro ritegezwa kuriha ivyo nonekaye vyose kuri uwo mugwayi. Mu gihe basanze ari umuganga niwe ategezwa kuriha byo nonekaye kuri uwo mugwayi vyakozwe n'uwo muganga. Hanyuma mu Burundi haheruka gutera ikiza c'akaranda k'ingwara bavuga ko ikomoka ku nkende variole du singe, nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu uheruka kubisoma mu itangazo. Muri iki gihe rero niho usanga hari ubwoba bwinshi mu bantu, ariko ugasanga kandi n'ubumenyisi bwinshi ku baganga. Mbega niki nakaye kamo mwotera abarundi muri iki gihe ni guta amategeko y'umugwayi, agateka k'umugwayi ko kubahirizwa? Turakengurukira cyane leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gukinga harimo amagara y'abantu, bwo burara budasinziriye, ntibutora itiro kugira ngo amagara y'abantu agende neza. Naco gituma kica kiza ni bihara, bisanzwe ni bihara, ni bihara bita variole du singe. Babona kikiseruka ubushikiranganje bwari bwabibonye nka nkama, niho bwaca butangura rero gutera kamo ku barundi bose yuko nyabona hari kiza caduteye. Burongera ko buravuga bati ico kiza gitera gutya na gutya na gutya. Noneho hariho n'ibimenyetso, havuze ibimenyetso nko kumene ku mutwe, ibimenyetso nko kuhurira, ibimenyetso kuma mu muhogo, ibimenyetso nko kubabara mu ngingo zose. Baravuga bati ivyo rero mu kuvyikingira no gukaraba, ugakaraba n'amazi meza, ugakaraba n'isabuni, hanyuma ndetse ukanirinda gukora ku muntu agwaye canke gukora ku bikoresho yoba yakoresheje. Aho rero cyo duhamagarira abarundi bose atanumwe avuyemo gukwirikiza izo mpanuro twahawe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu. Tuzikwirikije tutirengagije ico ciza tuzokigwaja, kuko ikizi yo giteye conona vyinshi. Muti rero amategeko mbega arakora mu gihe c'ivyiza nk'ivyo. Amategeko ku mugwayi nubwo ari ciza, urumva ko ari ingwara. Umuntu rero amaze gufatwa n'ingwara yinjira muri wa mugwi w'abagwayi, abagwayi bafise agateka ko kuvugwa. Naco gituma ubushikiranganje mu byo bujejwe ari kiza cyateye barigora bakaca barondera imiti yo kukigwanya. Tunanakenguruka cyane ukuntu leta y'u Burundi yama yavyifashe mu neza.
murabona nk'igihe twaheruka mu kiza coronavirus yaciye ifata ingingo irazana n'ingene ishobora kugwanya kijya kiza n'ubu rero twibaze ko kino kiza c'ingwara y'akaranda y'ibihara ko ingingo leta iriko irafata ari nziza kugira ngo kino kiza tukigwanye gihere burundu. Rero muri kagateka ko kwivuza dusabwa yuko umuntu wese yumvise yuko agwaye yoca yiruka kwa muganga, tugasaba rero kwa muganga naho nyene ko bashiraho vyangombwa vyose kugira ngo umugwayi aronke ubuvuzi bubereye bw'akanovera kandi ahawe mu buntu bwiwe. Murakoze cyane kandi ico kiza tuzogitsinda na coronavirus twarayitsinze. Turizeye neza ni mu gihe tukwirikije impanuro zo kwa muganga baduha, twame turi maso twumviriza impanuro kwa muganga baduha, nta nkeka yuko ico kiza tuzogitsinda. Banwanyi bacu turabashimiye ko mwadukurikiranye mugakurikirana kino kiganiro tuyabungabunge kuva mu ntango kugeza uyu mwanya. Aha ni ikiganiro cy'uyu munsi kirangiriye. Mwumvise amategeko agenga amategeko y'umugwayi kugira ngo agateka kiwe kubahirizwe. Mwumvise vyinshi nkuko twari kumwe n'umutumire Pierre Nindereye yari karatuyagira hirya no hino mu by'ukuri uko vyifashe mu Burundi agateka k'umugwayi. Rero turamushimiye umutumire wacu kandi tubasezeranya yuko ubutaha tuzogaruka duce ijya nino kuri ayo mategeko kugira ngo umunwanyi wacu umugwanyi yumviriza insamirizi agaseke, umunwanyi akurikira imbonesha kure agaseke abone atahure uburenganzira n'agateka kiwe. Rero turabashimiye twizera neza yuko nitwasubira ku matumako muzotwita kandi muzoduha umwanya kugira ngo abantu tubabwire mu by'ukuri byinshi kuvyerekeye agateka k'umugwayi.